ari abakoresha ubona ko bikorohera urashobora gukoresha ahandi muganga urashobora guca ufyonda ukavuga ngomba kuyihimbura ukaca ufyonda gutya ufyonze bica biza hanyuma ukaraba ati none gahasha reka ndayihimbure ukaca uzana gatoya gutya uzanye ukaca uhimbura hanyuma ukigiza imbere gatoya nkaha gutya ukaca uhimbura umaze guhimbura nayagiye hari kugira ngaha kuri okay urabona ko ciye yigabanuka iyo nyene ciye yigabanura fate iri ku minota 12 mugabo n'ubundi reka nipfuza kwicamwo kubiri ushobora guca ndayicamwo kubiri nubwo ubona kumenga bigutwara umwanya munini cyane washobora guca wigirira gutya ukamanura ukaca ushira ngaho dufate rero reka ndayiteranye n'indi video reka nongera nsubire hari ngoma ndayiteranye ni video ntaramva no kuraba gusa kuntu usanga wo bikora ndayiteranye n'indi video ndayiteranye ni video ya ni video twakoranye na twari kumwe na ntuze na uyu ni Eric Nyandwi nawe umunsi twagize ikiganiro hamwe uramubona Eric Nyandwi dufate rero reka ucuzana hariya urana ushaka kumwumviriza umviriza urumva urabona nkaho ucuza rero ngaho kaca ushira ko hariya kugira ngo kure ko kajya kantu yamanje kurindira washobora kugira gutya gatoya ukashufyonda wana kuri jewe hinge dusubira inyuma urana yatangiye kuvuga geza ushobora kucumanza ukarindira ukaza byakacugira gutya ushira akantu ngaha hanyuma ukaca uza gutya ukaca wumviriza banyita urumva urabona nkaha ushobora kuca uvuga ati ndahejeje rero hariho ukuntu ushobora kuvuga ati none reka nshiremo kajya ati urana hajya hamwe abantu bavuga ati ukabona nkajya baririmbye ariko bararimbukana akantu kagibuga kaca kagenda rero kugira ngo biryohe uca ufyonda hano hawo wahihoza uca uza ugafyonda ngaha ufyonze ngaha ukaraba neza ati hano ni ngombiza reka ndabe bwose ananga ubu ni bwose ni bwose rero sinzi ngukunda kahe we uri kurarorera ntavyo nzi sinzi ngukunda gukoresha kacanka kantu kakubera muri two nakahe urashobora kuraba gutya ukaraba ukavuga none ntora kahe ukaca icyo ukora muri icyo gihe uravuga ati reka dutore akantu gakura ko kameze nk'urukaratasi ikintu utora ko anangene kagira hama ukacukazana ugacuga kubita aha hagati urondera hali hagati na hagati ubwo rero hinge gucyo playinga gatoya urabe bira gutya urabe tuko tura playing urabe wabonye wewe rero ukaca wibaza ngo ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu birenze ni ibintu toshobora no ibintu byose ni ibintu bisanzwe cyane reka ukene gushiramo dufate nkaha nkene kongeza ijwi rya kaburungu nkene kongeza ijwi icyo nkora nyafyonda hano mfyonze hano nchanza ngacha ngira gutya nkene kuryongeza kabisa neza na neza ndariduze gose nyanza ngacha mfyonda hano ijwi rya doze namaze kuriduza cyane gose riravuga gose hanyuma ndashobora kuvuga ati no nkene gushiramo akantu kakaziki akaziki nakusanga biryoshe nyine ukavuga ati nkene gushiramo akaziki ushobora guca ujino ukavuga ati no reka ngende nsubire hahandi nsubire no hanyuma urashobora guca uvuga ati nsubire inyuma ndabe neza na neza muri hari ibiki urana hariyo ingoma program meze gutya reka naho uvuga ati kuzurakoresha amaboko urana nkaha ndakoze ndakoresheje ukuboko
ndashobora guca nugurura nduguruye hanyuma ndashobora guca manuka gutya nkavuga none nshireho iki, ndashobora guca niyumvira reka mfyonde aha kuri 5 nafyonze kuri 5 reka turabe aka kantu ingene kavuga. Urashobora guca ugira gutya rimwe na rimwe urashobora kumviriza romba nk'aka ngene kameze akurumva ko akazi kikameze neza, reka uca ugafyondako, umaze ugafyondako kamaze gushikayo gashiseho icyo ukora uca ugatora ugaca ukazana neza na neza ugaca ugashiraho kuri music ugaca umanura gutya kugira ngo bize kungana. Reka rero dusubire inyuma hariya kuntuzeye twumvirize ingene bimeze. Umviriza rero gatoya. Hari kuntu ushobora kuvuga ati reka ngomba intuzeye singomba ko ngomba hajya mu guhera intuzeye video yanje mu guhera kwayo ice iza kugira gute ize kuba iri hasi cyane. Ushobora kuca uje hano ushobora kuca uvuga ati reka nje hano ukaca uraba aha ni hamwe twamara kwihimbura none twosubirayo. Wowe icyo ukora washobora kuca usubira aha mu majwi ukakivuga ati no nkeneye ko iza guhera nyene ijwi ritumvikana cyushondaho usubira naha ukaca umanura aka kantu ragakora ugacumanura gutya ukamanura. Rero ni hamwe usanga iri kwirahera nyene ukumva nyene ni ijwi naryo ryagabanutse nyene ryaheze, naho ugomba nyene ukavuga ati kururirimbo kandi nago nkenerutse kugenda bukebuke ushobora kucyufyonda nyene gutya ukaca uzaino ukacumanura gutya ukacumanura gutya hanyuma ukaca wisubirira ino. Birafata kanya nicyo gituma usanga iyo umuntu ugiye gukoresha nk'indirimbo ahantu baguca amafaranga menshi cyane. Karero twumvirize ngene bimeze, umvirize gato. Yarumva ijwi ryaheze hariya naho n'intuzeye urumva biraryoha cyane. Ushaka kwandika naho urashobora kuca urabona uje hano ushobora kucyugira gutyo ukavuga ati no nkeneye kuraba byose gutya ukavuga none nshire hiki ati reka nshireho reka nandikeho utujambo uraraba muri akoba wifuza uvuga ati kandi agafyonde hama nubwo wagakubita ngaha mugaha ni ku ruhande rw'video urashobora kugashiraho ukacuza no kakakwega nyene kakuzura hano naho kwandika koti ukandika koti muryohe goti murakoze gukurikirana ukaca wandika mu kirundi nyene wandika murakoze kurorera murakoze kurorera. Abona aha rero ucyumanura gutya naho wagashira ngaha gusa ukamanura ngaha biravana ugomba guhindura irangi ugomba kugira ntegomba guhindura irangi ushobora kucyufyonda hariya hano bica bihinduka ugaca kubita ivyera gutyo urabona biravana nawe uvuga ati ngo mbivyira nkaho ucyufyonda kandi ukavuga ati vyirabone byo sawa kacu ukubitayo hariya mu gihe utagomba n'ikintu na kimwe kiza kuboneka ko ugira gutya urabona nyene yagumye haboneka nyene kwatuntu komba kumanura naho ucyuzwa fyonda ukaca umanuka rero ukuntu umera nk'umanura gutyo ukacumanura hano
ibi byose ndiko ndakwereka nta numwe yabigishije ko baye kuvuga ati reka ndabe nyene nitonde nkoreshe computer nicare muhira verifying ibintu n'ibindi umva ngene usanga biryoshe ngene usanga biryoshe cyane aha nkaho urabona twado hejeje reka ugomba gushiramo irogo canke ugomba gushiramo kariya kantu dukunda gushiramo ka S kwa ibisho uca wongera ukagaruka ugarutse ngaha hari gihe nkino urana nkino gasanzwe kariyo ngaka gasanzwe kabitseyo ncanza nkagafyonda ndagafyonze nkabona ati kaniko ayima nako nyene ndagatora nkaca ndakazana wana nkaha nta na hamwe gashobora kuja naname gashobora kuja ana hose huzuye ico nkora nzaha kuri video nkaca mfyondesha ukuboko kuri hariya kuri mouse ku ruhande go hirya nkaca njaha kuri tracking manager nkaca mfyonda uku urabona aha ni video ugomba kongeramo iyindi ni video ya mbere ariyo yi ni guhera kwa ngaha ari murakoze hanyuma ngomba gushiraho iyindi undi mwanya ugira kangahe ugira gatatu nico gituma nkuri programa iriko imyanya 200 bashobora gushaka mu video 200 agerekeranye aha rero nankubureka naharonde hahandi ngomba kugashira nshanza nkaca mshonda kabiri nkaca ngira okay urabona umwanya uciye uboneka nca ndagatora rero kakantu nkaca ndakazana neza na neza nkaca ndakinziza hano urabona nkubu kaza kamaze kujayo rero ushuka manuro ukaca ugashira bena wenyene akamanuro akavuga reka ngire gatoya ukacugira gatoya gutya ukacugira gatoya gutya oh my god urabona ibi bintu byose usanga bimeze neza cyane kandi uritonda umva ibintu bigize nyene ndiko ndanyaruka ariko witonze nyene usanga bimeze neza rero kugira ngo kagumemo uca uza hano ukachukwega ukacha ushitsa hano oh my god usanga ari ibintu bimeze neza bitomoye vyitonda mu gihe naho ugomba dufate wo ugomba nko kwandika amajambo ariko aravuga ukayasobanura ushufyonda hano no urabona aha ni kubera atari kuntuze ncanza kuri nkene guza gushira akajambo ariko aravuga nyamfyonda kacha rero ibyo nzinza gukora ana nkene uko aza kuba ariko aravuga canke ariko aravuga nkuko banyita Eric Nyandwi nayitwa Eric Nyandwi ukacuvuga ati reka ndavyandike ucu bihagarika ukajuza ucuza ugafyonda ngaho urabona nkaha cyakwereka vyandike gira gutya urabona bifata umwanya munini cyo gituma ku bantu bari bakurikirana ibintu byo kwiga gukora movie canke n'ibindi usanga bifata umwanya munini cyane gose nka mugabo nta byo nshaka gushira koko wabo gusa nakuretse aho ngene bigenda ucugira byose okay hanyuma reka dusubire inyuma ugomba nawo ko iza kuvuga neza ariko reka duhindura akakandi je ntabwo nagakunze pe reka nironderera akandi mbona umenga kara kana umenga karabiryosha pe reka ndabaha muzo bita 3D nizumenga nyene inzira gezweho kandi ndazi ko nawe nyene nkanshire kwa akantu kameze nk'akantu urabe aka ngene karyoshe kwakweko kakandi inge urabe rero ngene cyo tugenda ucu kubita hano kubise ngaho urabe ngene bigenda nawe oh man umva biraryoshe cyane nuko tuzokurikirana muri video izokurikira kugira ngo urabe nawe ni wakenera kuvuga ati reka nifuza gukora video canke nifuza kugira ibindi n'ibindi aha rero ucuja hano nkubunje hano mvuze ati video yacu reka dusubire inyuma turabe ko yaheze imeze neza urabona nguvuze kaburungu bica biryoha urana kana kantu gato gusa nkwerese iyi programa ni nziza cyane wikeneye urashobora kuzompamagara nkakubwira ngene igugwa canke ukene ku download kuyishira muri computer yawe nkazoca ndabikwereka bo ucugenda rero ukavuga ati ngomba aha ngo tukanduhera heze kujyanga kuri sharing ukavuga ati no reka ngire gute nkene kuraba neza na neza ndabe i video yanje ingene yo mera n'ingene igenda uza ugakubita hano gutya
ukarondera rero none je video yanje ndayikorere mu buryo nyabaki hari HDV ukaza urana buryo bugezweho uyikoreye hano niho ubukoreye ahantu heza mugabo ikibazo kiba kihari mu gihe uyikoreye ngaha nka muntu ushira kuri YouTube ifata umwanya munini cyane gose nanje ndahakunda buriya ucuha fyonda pafu ukaca ikubaza izina ukaca uza kuryandika naho dufata naho uvuga ati reka nandike ko kaburungu kaburungu sorry nanditse kaburungu basi ukaca uce wemera ngaha umaze kuba wemeye oh my god ikitangura neza na neza ibikorwa urabona nk'uko iratanguye urabona nk'ubu kubera ari ntoya ntitevye cyane aha iriko iraheza uko niko ivideo muri make ugomba ko ukora ivideo ngene bica bigenda ngomba gucengira gutya urumva ni ibintu biri simple gusa abantu bakaca berekana ko ari ibintu binini cyane bikomeye biteye ubwoba birenze ariko very easy mu gihe wicaye ukavuga ati jewe nipfuza kubikora wana nk'ubu isa n'uhejeje urabona raba Eric Nyandwi hari amaso ngene agira amaso uko kenshi na kenshi niko ivideo ishobora kuba yokogwa mu gihe abari ndende umvi gufata umwanya munini mugorana nk'ubu turahejeje hano ko nafise internet iruka cyane ufise na computer ifise inguvu nyinshi usanga nyene ibintu bimera neza cyane gose urumva uvuze ati je video nkene kuzoyirorera nkene kuzogira gute ivideo yacu yagize gute iraheze mu bisanzwe ya video yacu yagize gute yaheze abibonye ukene kucuvuga ati je nkene kwiraba yose ushobora kuco wagura hano ukavuga ati no nkene kwirabira video yanje ukaza hano ukavuga ati reka ndayirabe urabona barakunda kubikurikirana barakunda kubirorera ni ibintu bisanzwe cyane mugabo mu gihe wowe uvuga ati je ndakeneye kubikora ndakeneye kugira gutya ni ibintu bisanzwe cyane muri icyo gihe rero urashobora kuvuga ati reka nsubire inyuma canke dufate ni byinshi cyane murakoze kuba mwakurikiranye aha n'ahantu ushobora kudaba cyangwa gukorera ibintu bya byose wifuza aha ni nk'uturiri utuntuze amabita ashobora kujyana n'ivyo uba uriko urakora muri make rero urashobora kuvuga ati ndagomba kuyisavinga cyangwa ntabwo ngomba kuyisavinga amavuze kaburungu niho bashaka Nyandwi abankunda gukurikirana ibiganiro bya The SYB Show icyo ngira abarundi ni uko bakurikirana kino kiganiro kuko gikurikiranwa n'abantu benshi ushaka kukibona online uzoshobora kubona kuri UBM News niho byinshi muzo